Kiramuri ngaha ibintu byose biracaryoshe cyane ko bisanzwe abakunzi ba Nyishu Media ibintu biracari ibintu biracakomeye turacawurindiriye kugira tubashe kumubona ariko ntabyo tuko turabonana Chaka cyane umva gute ni wamubona ni kiki kintu uza kumubwira ikintu gusa nje no vuga gusa twifotozanye nawe gusa nta umva ko ushaka agafoto konyene okay ba Nyishu Media nko bisanzwe ngaha turi ku kibuga c'indege tuje gutegera umuririmbyi akomeye cyane wo mu gihugu cyo muri Tanzania yitwa Harmonize urabona abantu benshi bariko barabikurikirana ngaha babaye benshi cyane buri muntu wese ngaha afise kira kintu cyose ngaha buri muntu wese ngaha yaje ngaha kumukurikirana bana reka tugira ico tubajije ngaha Mambo. Poa. Karibu sana. Asante. Mlikuja kupokea Harmonize? Ndio. Unampenda? Sana. Karibu sana. Asante. Niko bien. Umeze neza? Yego. Biraza? Yego. Ko mbona unezerewe cyane? Baka ndamukunda Harmonize cyane gose. Uramwemera cyane? Yego kabisa. Okay, turi kumwe cyane. Yes. Bite? Ni sawa? Ndashaka je kunde boy. Ile umva gute sana siara sana kumuona jeshi la Burundi kwetu. Karibu sana. Nimeenjoy sana. Wajoy sana jeshi. Fresh. Betele. Kabisa. Wimva gute kubona Harmonize? Nasikia raha sana. Urumva umwakiriye gute? Fresh tu kabisa karibu Burundi. Tutafurahia na tutafurahi sana. Karibu sana. Oh, uko bisanzwe ngati turacari hahandi nyene uko bisanzwe turacari hahandi nyene uko bisanzwe turacari hahandi Mambo umeze neza wimva gute kuza kwakira Harmonize? Numva neza kwe umva hari kiki kintu umuteguriye nga turi muri vibe kwe umva nyene bimeze neza bien ndabikurije karibu cyane no sana kubera konda boy mutini show karibu sana twiza bakunzi ba Nyishu Media turacari hahandi nyane urabona ko abantu bose bakiryoherewe baracari neza bacanezerewe urabona ingene bariko bararirimba abantu benshi bariko bararirimba cyane biti sawa umeze neza yego nawe uri mu bafana wa Harmonize yego wimva gute nimba neza urabona ko konsere zose uzoziheza zose takindi nawe nawe uzoziheza konsere zose nzozi umva umeze neza cyane fresh and sawa karibu Okay. Uko bisanzwe turacari hahandi nyene turacabarindiriye turacariko turavugana nabo nta muntu numwe mbona abantu bose banezerewe mbona buri muntu wese ngaryohewe nta muntu numwe acavuye ngakira muntu wese afise umunezero mwinshi kumva ko wakira Harmonize ko ari ikintu ciza cyane kimeze neza bana nanje turacari kumwe ngaha Harmonize hapa Hello Vita. Umeze neza? Cyane. Nawe waje kwakira Harmonize? Yego. Ko tumega nturyohewe? Ndameze neza pe. Umva unyezerewe cyane? Rwose. Kwakira neza? Yego. Okay. Karibu cyane. Mambo? Poa sheri. Umeze neza? Yego ndashima. Umva gute kuri? Mumva shaka gusara vraiment. Urahira? Nukuri wangu. Umva nyene waryohewe? Ndaryohewe vraiment. Harmonize?
Ego. cyane Cyane rwose nari okay kari wese bantu ba inyishu media turacari hahandi nyene urabona ko umunezero ari wose buri muntu wari we wese aramuryoherewe buri muntu wari we wese aratevye araje turamukeneye vrema niyo ndirimbo mukunda ya Harmonize tubwire imwe mukunda imwe ndirimba twumve ni umunezero ni wose ngaha buri muntu wari wese ngaha afise umunezero ngaha nta muntu n'umwe atafise umunezero buri muntu wese afise umunezero ngaha bite ni sawa sorry ni umunezero ni wose ngaha buri muntu wese bite Gusa umeze neza ndakomeye ndakubona ufise umunezero cyane rwose. uramufana Harmonize Yo ndamukunda cyane ahubwo cyo nimunyereka nkamubona. uwo mubona bamugira gute Ahubwo no muterura ngende ndamukeneye. mubona nyene wumva ko bamuterura Ahubwo ntageni ntamubonye. bimeze neza ego bimeze neza ndabona umunezero ari wose cyane gose narezerewe kabisa wumva gute Harmonize ni wamufata ukamwumva kuba wamwegera abantu no mutera amabeze menshi kandi no muterura mukuru yes bite Isawa. bimeze neza Ego. wumva gute Harmonize Ndumva neza cyane. mumbwire indirimbo mumva mukunda ya Harmonize Konde boy Jesh. washaka Una ko atisikie abantu turacari kumwe ngaha umunezero uracari wose urabibona ko buri muntu wese ngaha afise umunezero kila muntu wese ngaha ebana yaryohewe nta muntu n'umwe ashavuye ngaha buri muntu wese afise umunezero muza turacari kumwe bakunzi ba Nyishu Media turacari kumwe ngaha buri muntu wari we wese ni muracabibona kuimba kucheza na kuimba then DJ Konde Konde boy abana baracari hahandi nyene murabibona biracari kwa kundi nyene turacaryohewe urabona umunezero ni wose ngaha reka tugere mu mama bitemeye sawa ni sawa umeze neza Ego. umva gute kuza abantu banezerewe kumubona Konde Boy twari dushaka tumubona aze mu Burundi abone Burundi yacu yuko imushaka cyane umva gute ni wamubona ni kiki kintu uza kumubwira ikintu gusa nje no vuga gusa twifotozanye nawe gusa nta umva ko ushaka agafoto tu agafoto konyene okay sasa karibu cyane bite ni sawa umeze neza ego ndabona uberewe sana merci bimeze gute ni bon umva gute ngaha muri iki ndaryoherwa cyane unezera rwose cyane. ko mwakira Harmonize ni kiki kintu uza kumubwira ndamukunda cyane uza kumubwira ko umukunda ego okay bro Safi, umeze neza fresh kabisa. ebana Harmonize araje ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi umva wamwakiriye gute Ewana, mbona tumwakira neza cyane kabisa Konde Boy naze. Twari tumurindishika ngaha tubirishika bose nashika aho bose je mbona nashize. siuza kubona Kabisa. uza kumubwira Kuri show yani itakuwa faya kabisa. utafanyaje Ewa, yani sinzi kabisa ibara nyene nibizi tu. karibu Asante sana. bakunzi ba Nyishu Media murabona ko ibintu bigishusha cyane cyane turamurindiriye okay afike Konde Boy kwenye vitu vyake Konde boy amejema Burundi. ni kiki ukundira Konde Boy je ndamukunda kubera aririmba indirimbo zifite ivarere kandi zifite inuzenya nziza cyane akamaro keza yumva ko ibintu bimeze neza bacari ko baramwakira umunezero ni wose n'ukuri kw'Imana abantu bacaryoshe abantu bose bacaryoshe buri muntu wari we wese bacaryoshe
umunezero uracari hose kuri Kone Boy, abantu bose bacanezerewe, buri muntu ari we wese acanezerewe ngaha, kira kintu cyose kiracariko kiragenda fresh, mwe muze mwumve buri muri kira muri wese ari ngaha. Biracaryoshe cyane, buri kintu cyose kiranezerewe ngaha, aha buri muntu wese aranezerewe cyane dore bose. Bite? N'amahoro Meze neza cyane gose. Nuko ndakuzi hose nzuri umuririmbyi wo ngaha mu Burundi kuva kera. Wiyumva gute kuza kwakira Kone Boy? Niyumva neza cyane kubera mu gihugu biragaragara yuko umutekano ari wose, amahoro ari yose. Wewe kuri umuririmbyi bimeze gute, wiyumva gute, wumva ko ari nishaka ikintu mwakirije Kone Boy? Kone Boy ni umuririmbyi agezweho cyane muri aka karere ka East Africa Community. Turanezerewe cyane kubera biraboneka ko mu gihugu ibintu bimeze neza cyane. Ni cyahe kintu ushobora kubwira abandi baririmbyi bari hanze, baririmbyi b'abarundi bari hanze bumva ko badashobora kwakira Kone Boy? Oya. No. Mu basanzwe abaririmbyi bari hanze b'abarundi bumva ko badashobora kuza mu Burundi kandi ubona ingana abantu benshi baryoherewe cyane. Oya, mu Burundi ameze neza, amahoro ni yose cyane gose, umutekano ni wose, abantu bararyohewe cyane gose, baze vraiment byose ni sawa kabisa. Murakoze cyane. Ego sawa, nuko bisanze bana turacari hahandi nyene, turacari ko turakora kwa kundi nyene, ntago turindira, ibintu byose biracameze neza, buri muntu wari we wese ngaha araryohewe, umuntu wari we wese ngaha yumva umunezero mwinshi ngaha, nta muntu n'umwe ababaye kiyaje. Mambo uko Fresca. Ana ni kuona unakatika Sana. Mama. Yana. Nacha vingine kesho. Mwamuvise uko byama ibintu byashameze neza ngaha, buri muntu wari wese ashameze neza, kira muntu wese ngaha arumva aryohewe cyane gose, ibintu biracari neza, tukagirirwa ubuntu bwo kubona Harmonize, turamubaza ibibazo bitari bike, ariko ubu ntago turagirirwa ubuntu bwo kumubona, turacamurindiriye, turindiriye asohoke, abantu benshi bacamurindiriye cyane. Hari genda utangurire. Alô, chunga simu. Kuja.
kumwe n'umuduga ngaha waje kumwakira turi kumwe n'umuduga waje kumwakira ngaha turi kumwe n'umuduga kumwakira ngaha Sorry. turabona ngaho ibintu biracyari ibintu byinshi sana abantu bose bacari benshi eba Simtamuona. oya dushaka kumubona tukeneye kumubaza Genda umubaze nawe. turi ngaha turikeneye kumubona tukeneye kubaza Harmonize turakeneye kumubaza turakeneye kuvugana nawe karibu sana Mamedi azirudie nyuma kidogo. Harmonize abantu benshi bariko ko bisanzwe abakunzi ba Nyishu Media ibintu biracyakomeye turacyarindiriye kugira tubashe kumubona ariko ntabyo tuko turabonana abantu benshi barifuza kumubona twifuza kumubona Harmonize Kajala ibintu byose biracyakomeye ngaha buri muntu uwo ari we wese ngaha acyakomeye hari ngo ndikwereka tumubarize nkuko bisanzwe ngaha turacyari hahandi nyene bakunzi ba Nyishu Media turacyari hahandi nyene turacyari kwa kundi nyene abantu ni benshi cyane kugira ubashe kuronka umuntu ntabwo uri kuramuronka neza nkuko bisanzwe abantu benshi bariko baramurondera ibintu bakunzi ba Nyishu Media turacyari hahandi nyene yari yagiye ngo agiye gutora umuduga agiye kugira fatira hariya nyene ni ibintu biracyari byinshi ngaha nta nubwo turi ko turamuronka no kumuronka na gato nguriye bariko baramwerekana abantu benshi baryohewe ngaha umunezero ni wose ibintu biracyari kwa kundi nyene umunezero uracyari hahandi nyene abantu benshi baracyari abantu benshi abantu baracyari hahandi nyene ibintu biracyari kwa kundi nyene umunezero uracyari hahandi nyene buri muntu uwo ari we wese ngaha aracyari ko aramurondera kugira abashe kumuvugisha
abantu ni benshi ngaha, ibintu byakomeye ngaha, buri muntu wari wese ngaha ariko arafuza kumubona. Ibintu byakomeye ngaha, buri muntu wese ariko Zimya turabana. Try moja kabisa wali.